vy'ubutoni turagushima Mana ingene uhindura amazina ntayo batatwise baratwise inkende baratwise inkwere ku mudugo ariko turagushima ko waraduhinduye izina mu mezi aza nzoba nitwa mawe ubu ndashobora kuryemera ni nayo ntumbero rero nagenda babwire nka mawe wanyu ubu ndabivuga rwose mawe nka mawe wavamo intwari umuzonyite mawe ubu ndabemere ndabaha uruhusha jewe rero umuntu yitwa Neva mubona hako ntsindwa ndapfa kandi napfa ntimuze mundirire kuko nije nzoba nariyahuye nemeye kurwana. Turabaramukije kandi turabahaye ikaze banywanyi bacu mudahwema gukurikira ibiganiro n'amakuru tubageza ko iminsi yose turi kuwa gatandatu kwigenekezo rya 21 Kigarama 2024 aho muri hose turabahaye ikaze ntimuze gucikwa n'aya makuru agiye kwibanda ku bantu babiri bakomeye cyane mu gihugu c'u Burundi. Uwitwa Hina Burundi Angelina Ndayishimiye nkuko mwabibonye muri video avuga ko ari mawe w'abarundi bose ngo kandi na Sebarundi umukuru w'igihugu Varisito Ndayishimiye ari nawe arongoye byose mu gihugu c'u Burundi. Hari impanuro Bob Rugurika na radio yiwe RPA yoba yarahaye ibiro vy'umukuru w'igihugu turaza kubigaruka ko ariko kandi ngabakoze mu biro vy'umukuru w'igihugu bariko baratabaza cane na nubu icaza ciyongera ko rero ngo nuko President Varisito Ndayishimiye rero yerekanye ko Angelina Ndayishimiye ndayubaha ari we arenze abandi bose mu gihugu harimo abasirikare bakomeye. Hari inkuru rero ya RPA tugiye kubanyuriramwo kugira ngo mumenye vyose bya byaratangajwe ku mukuru w'igihugu hamwe n'umutambukanyi wiwe. Bob Rugurika rero akaba abivuga atabanga na rimwe anyegeje. Fyonda kuri subscribe canke sabone ni butari wa fyonda ko wibuke no kubisangiza abagenzi abe kugira badacikwa n'amakuru yose tubagezaho hamwe n'ibiganiro turazi ko mubikurikira vyose. Turabakengurukiye cane kandi turabahaye ekaze. Nkumumenyesha makuru yakurikiranye cyane imyidogo y'abakozi bo mu biro vy'umukuru w'igihugu Bob Rugurika hanura ko umutambukanye w'umukuru w'igihugu Angelina Ndayishimiye yironderwa ibiro vyiwe akoreramwo. Bob Rugurika akemeza ko Angelina Ndayishimiye abandanije gukorera mu biro vy'umukuru w'igihugu bizoteza akajagari kenshi mu nzego z'igihugu. Radio RPA yiwe ikabibona ko ubu ku ibintu vyifashe muri kino gihe bisa nuko hariho intwaro zibiri mu biro vy'umukuru w'igihugu. Abakozi bo mu biro vy'umukuru w'igihugu bariko baratabaza cane ko babangamiwe n'umupfasoni Angelina Ndayishimiye. Biri no mu nkuru rero Radio RPA yoba yashize ahabona ngo abakozi rero bakidoga ko Angelina Ndayishimiye yivanga mu mabanga atarayiwe ko akenera gusoma dekaye z'umukuru w'igihugu ari naho rero havuye ko yatabiye idekre yigena Verine Butaye mu burongozi bwa Mutuelle de la Fonction Publique. Abakozi rero bakavuga ko Angelina Ndayishimiye yimu biro vyiwe yegera ivya President Ndayishimiye aca aranakuraho n'umuryango winjira mu biro vy'umukuru w'igihugu kugira ngo agume akurikirana ibihabera vyose. Abakozi rero bakavuga kandi ko Angelina batera ubwoba mu kubategeka ivyo bakora akababwira ko batabikoze uko ashaka baca birukanwa. RPA ikavuga ko gushika ubu umuvugizi w'umukuru w'igihugu atacu abitangaza ko gusa tubibutse ko ku itariki ya 21 kwezi kw'indwi 2023 President Ndayishimiye rero yarayambitse kidari ca mbere gambaye k'igihugu mu kenyezi wiwe Angelina Ndayishimiye ndayubaha mu gifaransa arico kidari bakaba bacita Grand Cordon de l'Ordre National de la République. Ivyo rero bikaba vyarabereye ku kirima c'umukuru w'igihugu kiriraho Angelina Ndayishimiye yazaniye umukuru w'igihugu agashimwe yaraherutse kuronka muri one. President Ndayishimiye rero nabo yamushikiriza agashimwe kadasanzwe yaraherutse kumuha abategetsi rero bahambaye b'igihugu bari batumye muri ivyo birori. Ico kidari rero gihambaye c'igihugu President Nkurunziza yari yacambitse General Adolphe Nshimirimana General Alain Guillaume Bunyoni no kuvuga ibihangange bikuru rero havuye umukuru w'igihugu. Bamwe rero mu bagize ico bavuga ko baragize bati biraboneka ko hawo uwo mudari abahawe uwo mudari baba bakomeye bigasigura ikibanza kidasanzwe cyane Angelina Ndayishimiye mu ntwaro y'umugabo wiwe.
ububasha rero budasanzwe bw'umupfasoni Angelina Ndayishimiye RPA ikabimenyesha ko umupfasoni w'umukuru w'igihugu mbese ububasha budasanzwe akarorero n'ingene ariwe yoba yarakuje n'umushikiranganji Capitoline Niyonizigiye inyuma y'urugendo rw'i Dubai muri Munyonyo 2020. Umushikiranganji Niyonizigiye rero ntiyashoboye kujana umurwi w'abatimbo bo mu gishora kubera yaba yari yahawe itegeko ryo kujana abana b'umukuru w'igihugu, nawe aca yongerera ku mwana wiwe be n'umwana w'ubundi mutegetsi mu bushikiranganji. Radio RPA ikavuga ko umupfasoni Angelina Ndayishimiye yigaruriye amafaranga atari make ari mu mfashanyo zokoreshejwe n'ubushikiranganji bw'indero be n'ubw'amagara y'abantu, maze azihindura imfashanyo zikoreshwa n'ishiramwe ryiwe ku buryo bitangwe no gutera amakenga bafasha Burundi. Radio RPA ikavuga kandi ko umupfasoni Angelina Ndayishimiye atanga amategeko bashikiranganji janye n'abantu bakurwa be n'abagenwa mu banga. RPA kandi ikavuga iyindi myidogo myinshi ikura mu bakozi bo mu biro vy'umukuru w'igihugu. Gushika ubu rero Alain Diomede Nzeyimana yahora avugira umukuru w'igihugu n'umupfasoni w'umukuru w'igihugu rero ico gihe akaba yarabihakanye igihe rero vyaba, ariko kandi bikaboneka ko Angelina Ndayishimiye afise mu minwe yiwe ibintu vyinshi, harimo rero amategeko ahabwa abashikiranganji, dore ko n'umushikiranganji wa mbere Gervais Ndirakobuta avuga ko vyoba vyaramunaniye gutwara bivanye n'uko Angelina Ndayishimiye ngabandanya yinyegeza mu bikorwa vya leta vyose kandi atayirimwo. Hari inkuru rero twabagejeje ko ndetse turanabageza ko Space ya X ku witwa Kaze Chris Fabrice hamwe na Ndori inyuma yo kunanirwa rero kwishura amafaranga y'umushinwa Ndori yakaba yaramenyesheje ko yanyuruje Kaze Chris kubera amufitiye miliyoni 6 z'amadolari y'amanyamerika. Iki ngo ni ikinyoma kingu Murundi nawe yabitangaje. Niwe rero abandanya tangaza izi nkuru avuga ko rero mwikete yise ryo kubeshuza yanditse ku itariki ya 19 Kigarama Ndoyi yarafatiye abantu benshi mu gahanga, yanditse amenyesha ko rero Kingu Murundi yashikirije ikinyoma acagirirwa ko yandika ko abeshuze ivyo yanditse. Mu kubeshuza rero Ndori yavuze ko Chris amufitiye amafaranga na miliyoni 6 z'amadolari y'abanyamerika, cavuga ko ubutungane buriko burakora ibi byose rero ni binyoma biteye isoni. Ngo muri Kingu Murundi Freedom rero ngo bahisemo kwishura Ndori bakaba baragize bati icambere dushimye hano nuko Ndori yemeye ko ari we yanyuruje Chris kandi azi aho afungiwe naho mwiperereza bari bagumye bahakana ko bazi vya Chris. Ivyo rero bishimangira amakuru Kingu Murundi yatanze yemeza ko Chris afungiye mwiperereza. Ca kabiri nuko Kingu Murundi avuga ko ico yomenyesha Ndori nuko ku rubuga rwiwe ngo batigera baronera umuntu anyuruje umunyagihugu, ngo bamenye ko umuntu rero yanyurujwe bihutira kumenya abamunyuruje bakamutabariza, ariko rero ntibaca bagaruka kumubaza ngo yamunyuruje kubera iki. Baramenye rero ko ari we yanyuruje Chris nkuko nawe yavyemanze. Uwo ni Ndori. Cagatero rero nuko Ndori ko avuze ngo Chris ari imbere y'ubutungane harya ngo afungiye mwiperereza bw'ubutungane yamutwayemo canke ariko ahabonera amahano kugira ngo bamwemeze ivyo bashaka. Kurya rero ngo bamunyuruje nibwo ubutungane bavuga ko Chris ngo yamuheraniye akaba azi aho yirirwa ngo kubera iki rero ngo amata muta burije umutahe ngo murengutse imbere y'abacamanza agashima gutegura imodoka y'iperereza kumunyuruza. Icakane ngo gushika ubu makuru ngo dukura mu iperereza yemeza ko Ndori atakiro na kimwe yerekana nk'icemeza ko Chris amufitiye amafaranga avuga ngo kuva Chris yanyuruzwa lo 12 z'uku kwezi Ndori ntarigeraho nyuraho mu iperereza n'umunsi n'umwe, aguma akoresha amatelefone gusa. Iperereza rero Chris yarasiguye vyose nico ariko arazira nk'uko rero yari yarabisiguye igihe yanyuruzwa bwa mbere ku itariki ya 28 kwezi kwa gatanu 2023 cari kurwa inyuma y'imisi 4. Amakuru rero Kingu Murundi avuga ko afise ava mu iperereza avuga ko Ndori asigura ko ayo mafaranga miliyoni 6 yahaye Chris mu ntoki ngo yari y'umushinwa, ariko ngo Chris yarahenda Ndori kugira ntibandike. Iki ni inyuma rero kidasanzwe. Reka rero tubasigurire nico kinyoma ca Ndori. Mu nkuru rero yashikirijwe harerekanwe ivy'umushinwa Jaizu yaje mu Burundi mu mwaka 2022 kwishuza Ndori amafaranga miliyoni 2,847 vy'amadolari y'abanyamerika. Gushika Ndori rero amubwira ko afise ibihumbi 400 vy'amadolari y'Amerika gusa. Nyuma yaho hose Ndori yaranze kurira umushinwa. Bigenda gute ngo nyuma Ndori ace aha amafaranga Chris mu ntoki no kwandika ntibandike kandi asiko yishuzwa n'ishiramwe Arps Company.
Umwaka wa 2023 Ndori yarahazwe kugandagura Chris Manirakinga acaja kumufungira mu iperereza. Ndori rero aca yandikira umushinwa ko atosubira kumwishuza kugira ngo Chris abone kurekurwa. Aha rero hari n'ikibazo kidasanzwe. Ibi bintu Ndori rero yanditse muri noketi barevuze neza ko mu kiganiro Kingo Murundi yoba yarakoze hirya yejo kuri SpaceX. Chris rero ngo arashobora kuburizwa igufa mu iperereza agategeka gusinya ko afitiye amafaranga menshi Ndori. Rero ntibiratangaje ku rubuga rwa Kingo Murundi kuko namwe amasoko yiwe mu iperereza ngo yatangaye kubona Ndori asohora urwandiko ruriko miliyoni 6 z'amadolari y'Amerika kandi atacemezo na kimwe afise. Ntibizotangaza abantu rero babonye Chris asohoye iperereza yarasinyishijwe ayo mananiza. Ibintu Ndori rero ariko arakora yabikoze kugira ngo abandaye gutera ubwoba abashinwa ntibahonyore mu Burundi kuko Ndori yari yaronse amakuru ko bashobora kuza guhagarika ibikorwa by'uruganda aherutse kugura muri zone Marambya kuko ivyo vyuma bitararihwa. Isharamwe Arabs Company rero bakaba basigura ko bafise ubwoba bwo gushika mu Burundi nkuko barandikiye n'umukuru w'igihugu General Nevan. Yabishuye rero ngo bakaba bafise ubwoba ku mutekano wabo. Mu yandi makuru rero ariko havugwa cane irya nino mu kinyamakuru Bonesha FM bavuga ko abagendana ubumuga batoroherwa no kwiyunguruza. Usanzwe rero bagendana ubumuga butandukanye mu gisagara ca Bujumbura kavuga ko bagira intambamye mu kwiyunguruza muri kino gihe, aho usanga batariko baroroherezwa ku bituro vyunguruza. Bakavuga ko mbere binashika inyuma byabo nyunganirangingo ivyuma by'abanyunganirangingo bikonorekara canke kabo gakomerwa kubera imisunikano yera ku mirongo y'abatondeye imodokari. Bagasaba ko rero boza baroroherezwa ku bituro ndetse bishobotse hakaba n'inyigisho ku bantu muri rusange z'ingene bakwiye gusonera abagendana ubumuga. Alex Atungimana arongoye nanirwa abagendana ubumuga EPHB avuga ko ikibaje kubona abagendana ubumuga batoroherezwa mu kwinjira mu modoka zunguruza abantu. Atera kama abantu kumva ko abagendana ubumuga ari abantu nk'abandi. Mw'ishyirahamwe rijejwe rero kunguruza abantu n'ibintu tukabusha ntirampeba umunyamabanga mukuru waryo akaba avuga ko bagaragaza guhimiriza abunguruza abantu n'ababafasha korohereza abagendana ubumuga, mbere akagira ko asaba ko uwugendana ubumuga yobona ariko arakobagurwa ntiyoroherezwe yo kwitura inyamiramabi wabikoze agahanwa. Muge rero mwaka 2018 hashizweko itegeko rigenga abagendana ubumuga ryatewe ku mukono na leta y'u Burundi mu runani IPHB bakabona ko bakwiye amategeko mperekeza kugira ngo iryo tegeko ritangure kuja mu ngiro. Nako kandi Igitega abanyeshuri biga mu mashuri y'indaro nabo batoroherwa gusubira iwabo. Ni bamwe rero mu banyeshuri bo mu mashuri yisumbuye afise uburaro mu gisagara ca Gitega bidoga ko biriko birabagora gutaha mu mihana yabo bivuye ku iduzwa ry'ibiciro cyo kwiyunguruza ku mabarabara atandukanye. Kavuga ko rero ubu igiciro cyo kwiyunguruza kuva Igitega Muyinga ari amafaranga ibihumbi 25 mu gihe kare bariho ibihumbi 9,800. Kwiyunguruza bava Igitega Bujumbura itike yavuye ku bihumbi 9,800 ija ku bihumbi 15. Nayo ku miduga rero mito bakunze kwita Probox igiciro cyo kwiyunguruza Gitega Bujumbura na amafaranga ibihumbi 25. Kare rero yari amafaranga ibihumbi 9,500. Gitega Makamba itike yavuye ku bihumbi 15 ija ku bihumbi 25. Basaba rero ababijejwe ko igitoro coboneka ku rugero rukwiye kugira ngo igiciro cyo kwiyunguruza cashinzwe na leta gishobore kubahirizwa. Mu bindi bigiye bitandukanye rero tubagezaho, leta ngo irakwiye gufata neza abigisha ba kaminuza y'u Burundi. Urongoye sendika rero y'abigisha muri kaminuza y'u Burundi Professeur Desire Nisubira avuga ko imvo zituma abarimu muri kaminuza baja gukora mu bundi buzi biva kumva z'uko badahabwa uburyo bukwiye. Akavuga ko rero hoba kwihweza ingene abantu bize amashuri yabo bakabona amashuri akomeye ariko bamaze gutaha mu gihugu rero bagasanga ubuzima ntibukunda mu gihe iyo bari bize hari babakeneye. Bandanya namenyesha ko ubu hari ubukene budasanzwe kuko ubu umuntu ashobora kuba afise ibyo akora ariko ntaronke ingene abikora biturutse kw'ikena ry'igitoro hamwe n'umushahara muto wahabwa abakozi ugereranije n'ifaranga ry'agaciro, aho usanga umwigisha wa kaminuza adashobora kuba ahembwa amadolari 300 ku kwezi. Akavuga ko rero ivyo bituma haba uruhombo na cane mu ndero kuko kaminuza y'u Burundi guma yaguka nayo abigisha rero bakagoma bagabanuka, bituma rero mu bisata bimwe habura abigisha nko mu gisata c'ubuganga
aho hagoma hagenda abigisha. Ni mugero kaminuza y'u Burundi herutse no kwandikira umushikiranganje w'indero imenyesha ko muri iyo kaminuza amaze kugenda abigisha n'abakozi barenga 100 mu myaka ine, hakaba harimwo abigisha bashika kuri 41 gusa. Duhereze rero kuri iyi nkuru ngo hari hagahaze mu bijanye no guhunguka ku bushake ku barundi bari mu buhungiro. Ubushikiranganji bw'intore hagati mu gihugu Iterambere rusange n'umutekano bavuga ko hakiri hagahaze mu bijanye no guhunguka ku bushake ku barundi bahungiye mu gihugu ca Tanzania. Ubushikiranganji bukamenyesha ko mu mpunzi zirenga ibihumbi 36 zari zitezwe muri uyu mwaka wa 2024 hahungutse ibihumbi 13,995 gusa. Ubushikiranganji Martin Teretse aramutse ubwo bushikiranganji mu gusozera inama yahuje Burundi, Tanzania n'igisata ca ONU kiraba ivy'impunzi ku bijanye no gutahukana ku bushake abarundi bahunze, kabasigura ko abarundi barenga ibihumbi 155 aribo bakiri mu makambi ya Nduta na Nyarugusu mu gihugu ca Tanzania. Martin Teretse akavuga ko ari uruhombo kuko bategerezwa guterera mu iterambere ry'igihugu. Turabakengurukiye mwese mudahwema gukurikira amakuru n'ibiganiro tubagezaho, mbasabe kugira ngo uyu munsi wose nimuze gucikwa n'ayandi makuru menshi tuza kubagezaho. Hari byinshi bigiye bitandukanye twabateguriye kuri uyu munsi turaza kubana. Jonda kuri subscribe canke sabone ni utari wafyonda ko wibuke no kubisangiza bagenzi bawe kugira badacikwa n'amakuru yose tubagezaho. Mane bahezagire.